kuko kenshi iyo uvuze yuko uri mwiza abantu bagufata nkaho umenga uriyemeye abantu babo kenshi niko bashobora jewe n'ukuri sinibona ngo mvuge ngo ndi mwiza ukuri muga uko ndi ndabishima Imana uwo yisize mu koroga ariko bafashe agafoto kaje ka kera bafatanya n'iyo nta bintu by'ibikorasoni birimo nta bishiti birimo je nabonye mbere umwanya munini bambaye ibintu by'ikirundi nari nisize nari nsanzwe nyene biraho mugabo rero comment zo mu nyuma inzo zambangamiye ukungena baza barapostinga bafatanya amafoto ugaca usanga ama message uyu ni wewe bariko barakuvuga biriko biragenda gute avuga ati karabaye nzobivamo namaze iminsi nguma mu nzu mvuga ati no muri ville sinjaye baza kuvuga ati we ni wa mukobwa ni wa mukobwa yakubwiye gute uwo muntu mwavuze nubwo abandi bose bovuga ibistandukanye nimwe vyose vraiment is your boyfriend is your father numubanyi mwiza arimo vyose oya ndakunda bazime kandi nanje ndazitanga vice versa kandi no inzoga haboregwa atemba bakamfata amafoto ubwo wendo tuzanje n'umugabo akunda gukora umuntu ampanura umuntu abonye nako zikosa adashoka yishofa abaye mu buzima bwo gukundana n'umuntu hahandi ukoza agakosa gato usanga yakublotse ntiyakubajije nta kintu kimwe yakubwiye ugasanga yakublotse ariko cyaragutushije ego nuko mba numva umuntu ushaka wanje ndi umutipe muremure bon atari inzobe asi tubiri two mibasi canke mugahirabura umwana wawe w'imfura wifuza ko yoba ari umuhungu cyangwa umukobwa bereka umuhungu asa na se kandi This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Natwe turashima umuremyi w'isi n'ijuru. Turashima uwabumvye isanzure ubutumye duhumeka. Uno munsi turakenguruka uwaremye abakobwa beza muri ko murambora imbere ya screen. Cyo naco nyene n'igikorwa gitangaje. Ubona yuko ni muri kakazi kacu ka buri munsi tubashikiriza ibiganiro ibi nabiriya tukabazanira abana bariya cyane kugira turabire hamwe abafise ingabire zitandukanye tubandanya twubaka igihugu biciye mu bikorwa mva bwenge. Of course ino ni Fresh TV 257 je nitwa ndi kuri yo Leonce the son of God Dr. Vro aka Diko ndi kumwe n'umusore muto yaguhereza amasaramu tubona handi hantu na hamwe yitwa Prince Keys. Munantunge akagiripe gakomeje kunkubita ariko byanka byakunda. Uno munsi ndumva icizere yuko nza gutaha yakize. Bashitsi beza turabakiriye. Urakaze cyane. Umeze neza. Turaho. Ubona yuko kabisa hari ukuntu tumaze iminsi twakira abantu kuri Fresh bakatubwira bati abantu muzana babiranye n'ikintu cyitwa Fresh. Bona yuko nyene amasanamu abari sawa. Sasa kuzana umuntu nk'uyu muri bwa buryohe nibaza yuko bari uburyohe burenze cyane. Bona yuko yaberewe cyane kabisa. Prince nitubipfu mwerekane guhera hasi kugera hejuru. Hasi akarate ni black genda kazi kuri hotaro ari kandi kantu araza kukatubwira neza. Nanatangaye kumubona yambaye ipantaro kuko ahantu henshi nagenda mubona aba yambaye ibindi bintu atari ipantaro. Niko yabavuze ko mpena cyane. Warabibonye nawe? Yego narabonye ma comment menshi yantuka. Shangura henuka renze. Ndavuga ati reka nifata. Bivuze yuko ari ngingo wafashe nyuma yo kubwira yuko oya ubundi ndakunda kwambara ikabutura mu buzima busanzwe. Niyo mpunzu mbona ko inyorohereza. Nambara impunzu zose ikanzu ikipataro. Bivana naho mbandi. Usibye ko byose bikubera ndagukunda wambaye ikanzu gusumba. Ubwo rero ni numbaze impamvu biranyohera amafoto menshi nagiye checking no kuri IG yawe hari ukuntu uwo ni jewe ariko mbona urukinga neza iyo wambaye agakanzu gusumba ariko mbabare mvuge ko nari nkibivuga ku maboko afise impeta zirenga zibiri isaha izimbye of course n'utundi tuntu ku maboko nazo uko twitwa mwizosi n'agashenete nk'ibisanzwe ariko nambaye nyuma bakita n'agakoti ni costume aka veste voilà niyo terume igwamwo ku bakobwa amahereni nubwo ntayazi menga bayita y'ikinyafrika
ariko haba hariho n'ayandi kabisa mana urakeye umbabarire ndabivuge kabisa urakoze cyane mba numva ntovyigumizamwo ariko sindabipfe n'abantu namye ndabana nagupostinze kuri community yacu ndamafise space nsiga iyo nza kwakira umuntu nkabwira ngo nenda mwakiranze ndamubabariza iki abakobwa twahatswe kubipfa kubera mvuze gusa ngo ubwiza bw'uno murundi kazi busajije abantu oya bon hariho wagize comment aravuga ngo nuko ari we mwabonye bon reka dufate ko je basi nashoboye guseruka dufatire ku waserutse dufatire ku ico basi voilà mukurinde yo ko hazoseruka uko babivuze nyene nubundi nta nibirenze nuko nyene muca mushaka kuvya grave bana birashikukaja mu ciro rukira bisanzwe bira nkuno munsi waciyeyo none kwisiga ntibona nta munsi nawe kandi uvugisha ukuri nta munsi nawe uraraba ukavuga ati wow Imana ishimwe kabisa yararemye ikiremwa oya mugabo ukondi bikose ndabishimira Imana mugabo nawe bashaka kuvuga ngo nta gihe nawe uyapreciate ukavuga ati ndabona yuko kabisa ndemetse kuko ibyo bizo ndazo bibwiko kenshi wowe bibwiwe n'abantu benshi nawe ukavuga ati mugabo ntibambeshe bivuze ko nk'umuntu akubwiye ngo uri mwiza ubifata nk'ikinyoma oya ndavye bon nuko kenshi iyo uvuze yuko uri mwiza abantu bagufata nkaho umenga uriyemeye abantu babo kenshi niko bashaka jewe nukuri sinibona ngo mvuge ngo ndi mwiza ukuri muga ukondi ndabishima Imana je gusa nakunze n'uburyo uri naturel kuko ndagihuriza ko n'abahungu benshi iyo ubonye umukobwa mwiza umugu ukabona menga n'ubwiza ategwa n'ayandi mavuta bimwe vyatenga ngo za mukorogo hari ukuntu bawumva ucitse intege ukuntu hewe ari umuntu nigeze kuja kuri Facebook mbona umuntu yanditse ngo uwo yisize mukorogo ariko bafashe agafoto kaje ka kera bafatanya n'Iyoooo kamwe mu bari wese nawo oyo umuntu wese muri kaya narakabonye umuntu wese muri kahise ntabwo abasa kiya gihe twifotoza n'udutelefone biti gitabo yari telefone y'amatushi ndabibona bikiza abantu bagenda baravuza kandi noneho nta wamahahandi umuntu arahinduka uvuga ko imba kiriya gihe nari mbi Mwaro ubu naho ndi Bujumbura nino ngumasa kuri yego benshi bavuze ngo ni mukorogo ariko jewe sindigera mpindura amavuta je rero ndumuhamya wo kubihamya nta mukorogo nabonye kuri no mukorogo sindigera mpindura amavuta n'umunsi no ariko ani byanka byakunda twemerera yuko wisiga amavuta zimvye nisiga movit amavuta asanzwe basiga ababebe iyo mpinduye cyangwa aramahere mu maso imwe ya 5000 canke yarazinjo birayarenze oya niyo nyene so wow n'utwakiriye yitwa ANY INGABIRE nicyo tuzi n'umukobwa navuga muri no minsi kabisa uvuga yuko ari kuri hit atoba yibeshe na gato ni nyuma yo kuboneka mu ndirimbo yitwa gute Elena nkunda kubyitiranya ngo Elana ni Elena bikavugisha benshi kabisa umukobwa warakunzwe wishimiwe n'abantu kugeza n'igihe nabonye uno munsi hari nk'ama Facebook page nka 200 akwiyeterera hewe ubwa mbere naragira ama complex nyine nkavuga ati maranje nibi ntagira ama screenshot nka posting ariko nageze ahantu ndumva ndose ndabireka muga hajya nta nimwe yiwawe irimo je ndaburiyo following ndaburiyo nk'iyo no comment page ya Facebook mfise ndafise account isanzwe nari isanzwe nkoresha kuva kera ariyo bakuye ko ajya amafoto nta yindi page je mfise nanabonye kuri IG wapostinze akantu kuri IG umera umuntu yari karagusaba ngo ngutuma umuha izina ryawe yicira ubufu cyane wori muhaye ahubwo nshaka muhironderera gafa ahubwo iyo aba yondondeye akambwira ubujya kugafa karondera nanze baza ndikodagira niho ndasamarira ibujumbu urazi ikintu niyumviri akeneye nyene rijya zina uri muhe hanyuma we ntuze kukudeklarara ngo si jewe abandanya postinga ifoto nshasha ushize kayishire kwa amapage yiwe yidugira niyamara kuduga nibazohindura izina nibazoguma akorera kuri iyo urumva agafu nyene kazoziramwe kuko munsi hari abantu batunzwe n'amapage bari ibintu bapostinga wavyakiriye gute none yani kuboneka mu ndirimbo je bwa rwa mbere ndakubonye mugabo narigeze kwirabuka umuntu asa nawe kuri TikTok uri nko mu bakobwa 10 kabisa bakunzwe kuri TikTok hano mu Burundi nibaza yuko urimo wavyakiriye gute kuboneka mu ndirimbo uno munsi ugaca ukundwa kwa rugero hamwe abantu bariko banayakwitirira ku mbuga ngurukana bumenyi je bwa mbere byarantangaje kuba nkija mu ndirimbo je nabifasha nk'ibisanzwe nari nsanzwe ngira ama video atandukanye kuri TikTok nabonye ubwirira aba star yego nagira challenge zisanzwe iki rero maze kuja mu ndirimbo umunsi wa mbere isohoka nari ndi gusuka
barambwira ati ntabwo kubona ama screenshot ndavuga ati ndapfuye sinshobora kuyugura ko nabifise amasoni nabifise amasoni ndavuga ati mana yaje biza kugenda gute abantu baza kuvyakira bwari bwo bwa mbere ugize wagitinze mu ndirimbo oya yarigize kabiri iyindi ntiyamenyekanye cyane ya mbere ntiyamenyekanye ndavuga ati biza kugenda ndavuga ati sindanayiraba nkiri ngaha biza kuiraba DJ ndi mu nzu musinzi nge n'isasi mugico nari nijeje umutima wanje nuko navuga ati nta bintu by'ibikora soni birimo nta bishit birimo je nabonye mbere umwanya munini mwambaye ibintu by'ikirundi nari nisize nari nsanzwe nyene biraho mugabo rero comment zo mu nyuma inzo zambangamiye ukungena baza barapostinga bafatanya amafoto ugaca usanga ama message uyu ni wewe bariko barakuvuga biriko biragenda gute uvuga ati karabaye nzobivamo namaze imisi nguma mu nzu uvuga ati no muri ville sinjaye baza kuvuga ati ni wa mukobwa ni wa mukobwa abati baza kuvuga ati ni wa mukobwa ndabanza ndatekana mugabo je nabonye wanashaka harimwe n'ama comment ari mesha ari positive kuko mesha ahubwo basa n'abavutangira ati mbega umwana ahubwo wanavuze akantu k'imwaro birantangaza nanaciye ahantu bariko barahara bavuga ati uno mukobwa n'umunyabujumbura pire wavukiye ruguru yego wataye uruzoga imwaro oya ahubwo navukiye imugongomanga mugongomanga ni he Bujumbura rirari rirari muri rirari yego suga après nakuri imwaro niyo nabaye kuva ku myaka 6 waje Bujumbura ukuze nta n'imyaka 5 ndamara Bujumbura yari ukuntu umuntu aba kuraba bon irakwitana naje 2018 ukuntu umuntu aba kuraba bati no mwana wo mu giti hejuru muri rohero n'ahandi ega n'abaruguru ni beza nuko bapfuye umukeno niko bavuga mu Kirundi bapfuye umukeno nayo wundi ni beza oya je simbashatse kuvuga yuko atabeza bariyo mugabo urumva twenda kubwira ama comment nagiye mbona abantu bavuga ati umwana kabisa umwana nuwo ngaha nyene kabisa so mu bintu bijanye n'ishure Tendo umunyeshure uraciga yego niga university ngasa nuhejeje ubu yameruka guheza stage wize biki finance et comptabilité ibintu by'ubutunzi mu misiza urabivuga shaka kubihagarara bizaba bikorohera ko watangiye kuja no muri monde ya entertainment ntaco bintu wari na kimwe ko kimwe cyose ndagiha umwanya wacu wow nibaza yuko baranakwandika ari benshi imbere yuko nja mu comment mashaka kumenya ngo uno munsi urumva ko watangiye kwa mu buzima buramenga bwo kujena mugura abana yuko wakiriwe neza bino bikorwa ugiye kubibandanya mbere unabikore nk'akazi canke se ni kwa kuntu nyene umustar azaba batafasha kano kantu niki mugaba yatabira sinzobibandanya oya ndashaka kuyangaja n'ibindi apana amacrip ego muga hariho ama comment amwe yagiye anca intege ariko si kuvuga ivyo sindabihevye ngo kubera izo comment kuko jewe nshaka kuba jewe nyene kandi sishaka kuvuga ngo nkora ibintu nezereza abantu ico nico ukunda sinoshobora gushimisha bose nk'ubu bijya nakoze hari abo byanejereje hari abandi bambwiye ani wishize down wishize hasi cyane wemeye ugutwi kwawe kumvirije bande gusumba abandi bon jewe ndafise umuntu anyankoraje vraiment ambwira ati mwizi burabishoboye gira ikiba wewe nyene bandanya mwinzira birakubereye uwo muntu yakubwiye gute uwo muntu mwavuze nubwo abandi bose bovuga ibistandukanye umuntu ukomenga ari special ise nkangu ari special ku buzima bwawe kuri jewe nako ikibazo nako ndakubaza mu tuntu n'utundi ugiye ucishe ni muntu ki ni batari banga manager umuvyeyi your boyfriend arimwo vyose vraiment is your boyfriend is your father numubanyi mwiza arimwo vyose oya shawo umuntu araganje nzomubaza uyu muravye ugatwara rero ntiyigeze anca intege ntiyigeze anca intege vraiment yarambaye hafi mu gihe c'ama comments mabi arambwira ati aho niho umuntu umenya guhagarara ukaburiwe bimbari ubandanya ivyo nyene ubibandanya none shani amakuru mfise hagufi rero anambwira yuko umwanya n'umwanya ushobora kwinjira no muri film nkaba numva utinya kuba public figure ubwo zohava bishobora ko ama commentaire atama ari meza oya namenyereye ivy'ama comment namenyereye wow reka tubanze twinjire gatoya mu bantu batwandikiye ndahera kuri Facebook uwitwa bizovuga Yesu
Hamani Gayere yavuze ngo nafuka ayo maguru aratugerageza. Nayafute. Kwa bahati nzuri uyu munsi yaje yayafuta. Uyu munsi nayafute breve. Aisaza ubundi yitwa Canisius aramwishura avuga ngo yayo ngo mureke ngo ahubwo ngo nimba ari byo wishizemo. Aisaza nundi yitwa ANY INGABIRE kuri uwo muntu nyene avuga ngo byiza cyane. Oya ANY INGABIRE avuga oya nukuri. Ndasanzwe cyane gusa merci yacashira ku dutima. Ni wewe. Ngo ni jewe. Ngo ni wewe. Shaya maze show media araryoshe. Acara avuga Canisius byiza cyane ku nyishu utanze ukomerezaho umukobwa mwiza. Nubwa mbere mbonye umukobwa mwiza atagara. Merci. Nani ngo ntukara? Oya disi ngara mu buzima busanzwe. Biravyoroshe kwa prosha. Jewe bon biravana n'ibyo buje tuganira ariko ubundi uko niyizi ndi umuntu ari hamba uciye bugufi. Kandi je nshobora kuganiriza umuntu wari we wese. Wow. For example nko hari uburyo nk'umukobwa bari karatambwa nk'ahantu mwibarabara mugapana bimwe byasi. Muga ukabana nk'umuntu yifuje mu nane yakubwiye ati ndashobora kuronka contact yawe urahagarara ukamwumviriza. Nimba ugenda n'amaguru. Ko ngenda n'amaguru. Dimo nimba bishika ukiyunguruza n'amaguru hari ukuntu nkunda guhagarara umuntu amagaritse vraiment. Kuko ndabivuga gute. Hariho nk'umuntu ashobora kubona ari mu gikundi c'abantu ugasanga canke imodoka ukazibona iri hagaritse. Nk'ubu yobagiranye uruze. Bonda biti. Nakutinya. Uwitwa Anik Herme uramubwira uti vraiment wow you so beautiful. Thank you. Nibaza ko yabyumvise. Enoke mwana ahubwo ni umunyamuramvya. Yihenze. Nkeka yabonye usa n'abanyamurambya sinzi. Ahubwo kungera abandi bakunda kunyita umunyarwandakazi. Ahubwo hari n'umuntu ico kintu yamaze kukibaza ngo nzokubaze ngo kuri YouTube naza kuhageragenda nahashike ngo umurundi kazi cyangwa umunyarwandakazi. Ndi murundi kazi pire atavanze. Warabajije na sokuru wa? Yego. Oya. Baba babona usa n'abana b'i Kigali. Ako se bijumbura ko n'abana beza dufise nimba babivuga bagamije iki. Barahari beza kandi cyane. Beza cyane gusa abakobwa b'Ibujumbura urazi ngo akadefo bafise ngo ntibakunda gusohoka ngo biyerekane. Banasohotse basohoka hatabona. Nawe uri muri abo? Cyane ubona mutambona. Oya no munsi reka uziwe tukuronke. Oya nje murambona. Reka umuntu uba ngo bawi urakunda kuryama. Cyane. Yesu uryamye uruhutse hafi kugera saa 6. Kumburuza kuvyuka ku mugoroba usohotse. Ndakunda kuryama. Wow ndiho kubwayo Ezekiel. Mwereka bakiresha bazomusubiza ku gatumba twaramumenye. My God. Twaramumenye. Shiko turakudandaza se twebwe. Yatari. Ibintu harimo n'akajaruzi kubera iki yumva kutegereza gusubira ku gatumba. Ico nikizonakunda bihangana. Kwereka atokwatura ko ati turakubona ufashe indege wigire nka USA za Canada n'ahandi ha. Ibaze breve. Je mbona ari byo vyokubera ruguru uzogenda uramukanye. Urereye yinka gende yabyaye bagukamira amata kandi na famille niyiri subira ruguru kubayo ico ntigikunda navyihotse kabisa. Witwa Alexis Ndayitakambire uti igarure wemera inkuru nziza. Yashatse kuvuga iki? Barataye inkuru nziza ngo ni wigarure ngo wemera inkuru nziza. Twagiye kuri YouTube motel basha uno mukobwa ararenze mugabo muri ko muramutera amanyama nta muntu yamuteye amanyama. Momo Humble Sengimana message mbona rero mutuntu kutujaruzi je nta nubwo nigere ni mwiza pe. Witwa Nadeje Dusabimana ni mwiza be mureke jaruzi cyana ni cyiza mengane n'umunyarwanda ngo icyana ni cyiza. Nadeje merci beaucoup. Witwa Ndayikeza nice turamwakiriye cyane n'amashi menshi. Ndo hava tuyamwa none uvuka hehe muyihe ntara yavuze avuka muri commune Mugongomanga. Oya hajya ahantu nasanze ni nk'ahantu waciye ubwenda mugabo je muri nakubaza ngo uvuka zuzuva ati je mvuka imwara. Kweli niho nabaye mwaya munini. Okay. Mugurumvira niho nataye uruzogi. Ariko abavyeyi bawe saba muri Mugongomanga. Ndumva no warahavukiye gute. Uzobaze neza nibaza ko bari baje gutembera. Witwa Afsa Mos uko nukuri ibikorwa byaragabanutse ngira aya uyitiranije ibintu byansorone nashize ko kare. Je iyo nibutse urupfu byose ndabigwiza na zero nubwo ari mwiza gaga grass. Aha nta kajaruzi karimo ko gupfa iyo ni ntuze kome. Nta atazopfa uko bimeze kose. Ibisigura ko uca wifata uko wishakiye. Ya ngo nuko uzopfa. None umuntu agenda atambaye cyangwa yambaye nabi ngo akomana ya. Mwaranyobeye. Set niyo saba uramusabira. Ni oya set niyo yishura.
uramunsabira nimero mama yobakoze cyane cyo ngikunda aya ngaha nyene narizi ngo ndagapininga izisigire mpave ndazishira muri comment bazironka oya nta muri comment aho bahahiye usanzwe uvuze n'ibitero birenga ibihumbi n'ibihumbi ibaze unabihaye na niwo biva Ngabirano Melissa Gloria ani none uramutubariza okay uramutubariza ko ari mu rukundo na Gusto byoba bitese ambarije ikibazo ijya video nawe nyine umwagitinze mbona werekana imitima ndavuga ati no mukobwa si video gusa ari mu rukundo na Melanin boy is he your boyfriend oya gusa n'umugenzi wanje ni mu best oya si mu best umugenzi nyene hama bijyo twakoranye nk'akazi nta kirenze oya nta birenza ari buryo mwafitinga nyine ukabona akantu k'urukundo karabahumura ko kabisa oya nibaza yuko yavyishuye gasinda mwanga noye turabagenzi bivuze ko utamwanka muranakunda apana muga yego umuntu utanga ubumukunda none igihushane ngira imana waraciye ku nebishura igihushane cyo kwanka so gukunda yego no gukunda muga pana Jean mu bijana oya ni niga yawe nyene cyo bisanzwe ira abazane meni bitari ivyo n'umugenzi wanje okay mama Sheila official ubwiza baba mutima kandi ubwiza kuba n'abakobwa babifuhiye bino bintu mu mbabarire je nakundi ubwiza ku mutima kuko ushonje niyo kubera iki ngo I am sorry Delizia irakoze bana amashugwe menshi hejuru umukobwa ni mwiza kandi aciye bugufi ashobora kuba kuzi n'umurundi cyangwa umunyarwanda iki yacishuye umurundi kazi wow uwitwa Cassius King uzomumere akabizu nzoka gusubiza gusa arakunzwe kandi arabe ibintu arimwo abibemwe neza ni umunyamugisha amen usanga ari n'umukozi w'Imana akaba yabibona ibaza avuze neza kuvuga neza bibatwari kubundi nije animba numva yishakira nyene abantu bamuvuga ibyiza kandi nyene reka ni navyo none abantu hari ukuntu bamara umwanya munini umuntu bamuvuga ibibi wanashaka bimwe banamubesha atari navyo kandi hari ibyiza byishe bamuvuga none anakwatu bihutira kubona ibibi gusa anakwatuye kumugisha disi kandi nyene ngo murabanyamugisha uzi yuko abakobwa bafise inkinyi ngo baba batera umugisha yakwezi abafaransa bayita dado bote bakongera bakayita kwa blessing teeth igifaransa canjanye bavuga yuko ngo aba na sinya y'umugisha mugabo cyane cyane apana kuri bo ngo baca bavuga ngo n'umunyamahirwe umuntu azorongora umukobwa ameze uko ngo birakaze nabisomye ahantu kare abafaransa babivuga ngo ndumunyumugisha nuzomenya wese azogira umugisha apana gukumenya gusa ahubwo uzogirirwa ubuntu ukamwemerera ko kwambika impeta akitwa se w'abana bawe wow urabitegekanya allo urabitegekanya Imana ibikoze ndabishiramo Imana wow hari kibazo nari nasimba imbere ko tubona kwiganira n'ibindi yisiga amavuta yitwa gute atuma agira kabiri karembye nkoko yompa nimero ziwe nababwiye nisiga je sinigera mpindura amavuta siga movit y'ababebe wow kandi wari wacishuye so inkuru dufise rero yuko umwanya n'umwanya ushobora no kwinjira muri film kweri ko haciye gato nizo ndabyifuza ndabyifuza ndateganya no gukina yanje wow nakunda imbere yo gukina yawe wobanza ugakina mu z'abandi mfise twagiro duhuza nzobanza nyene banze ndabe kwanza uko ngena abandi biba bimeze hanyuma mbone gutegura ivyo wanje biramaze gushikira ugafata kanya ukaraba nka filme yo ngaha hano bariko barakina ari benshi filme ziriko zirakundwa waba hari filme wafasha kanya uraraba bon hariho nka filme bafani baheruka gusohora ya nayifatiye akanya ndayiraba vraiment ifise n'amasanamu meza nuze ya Fear Women harimo Johnny K nabitwa ba Johake yego naravye ni ntore ntindi mpanda iraba yego intore ndi warira canke no kirimo kadora vere numvise ngo umuntu wawe murazi kado n'umugenzi wanje twaranabanye wow kandi shaho hakwa gusana ni mukuru wiwe ni mutoya wiwe uyuhe
menga arafise mukuru wiwe mufitanye n'agashusho apa nawe we nibisanzwe akasuba arafise umuntu muri famille muhakwa gusa ngira ni nuko amata y'inka mwayanywereye mu karere ka mwana nayasangiye ujya n'umwana w'umuhira vraiment wow so ugiye kubijamwe rero uravyumvamwe nk'Imana kubera filime n'ikintu kiba kireme ndavyumvamwe ko naguciriye kuva je niga secondaire ruguru hari ibintu twagira vy'amateatre waraciye muri théâtre acting muri théâtre wow ego vraiment byari ibintu rero numva nkunda ego wow kandi burya théâtre ngo ni gice ca filime niko babisigura ni na bugumye uterateranya ikintu citwa théâtre burya utora filime bivuze ko wanazikinye kuva kera gusa ntwari bwabitondeshe neza ku murongo narazikinye cyane nuko gutondesha ku murongo nyene sinari bwabi byari byo kwishimisha mu mutwe nk'ubu uraryamanya akantu gasa na histoire wumva wakina muri filime kari proche n'ibintu bijanye n'urukundo kari true story yanje ahubwo true story duhonjeko oya duhonjeko nzobibabwira hageze no kuva ni nk'ubuzima waciyemo yego ari nk'abantu bashobora kubona umeze uku bakaja kujajinga batazi ingene watanguye ingene byari bimeze je ikintu kimfasha mu buzima sinigera nshavura niko bimeze sinigera nshavura benshi baranyita mbere bakambwira ngo uri mu hypocrite kubera basi nakubwira ikintu gikomeye ndagifata igisanzwe iyo caractère iyo ngabiro kubera ko nzi ko hari igihe nababaye nta mpamvu ico gihe nababara ugasanga estoma iranja byatari rero ico gihe nije nawe twati babaza naje gusanga ije nibabaza ahubwo nkiye kutari bwagira ingufu zo gusupporting ibintu nk'ibi bon peut-être ko ari ivyo nyene sinari bwagira ngira ingufu nyene zo kuvyakira ngo numve ko ingorane duhe nshobora kugwana nazo jewe nyene ariko mu nyuma naje gutahura ko ndiko ndibabaza ani umuntu akuravye akumva uvuza ibintu nk'ibyo cuma ngo buri kurabesha n'ubuzima wabayemo maze gukura wewe nyene wikwegeye canke bumatanye kuva mu butoya bwanje nise cyane ko mbona wakuze inka zikamwa ivyo nivyo ubona ubunyene utabuze ico ufungura ivyo nivyo ubona ubunyene wabarageze nk'igihe nk'ubo ukifuza ikintu ufungura ukakibona ako tugace ko base si ya nkuru za kuba utoboye mugabo tumenye ico kintu oya nagiriye ubuntu ahantu nakuriye kuri ntacu twarafungura byari bimeze neza mwari mufise abavyeyi ariko ego nari mufise abavyeyi ariko abavyeyi banje bari separe mama yavyaye akiri umukobwa mise numva uburyo ushobora kuba warasurvivinzemwo biba bigoye cyane vraiment ndiko ndumva filime yawe ishobora kuzoryoha ndavyibaza ndiko ndumva ishobora kuzoryoha kabisa baranakubwira rero ati filime y'Irose inkuru nziza ikabinakinywe n'umukobwa mwiza n'akarusho niko kuri kujya mu bintu bita casting canke guhitamwo baranaraba nico bita character body uburyo umuntu aboneka wise rero ukina ibintu bihuriranye niyo nkuru yawe biba bikumacinga neza kuko nk'ubu uramutse ukinye umeze nk'uko ukina uri nkano bariko barabumba inkono casting yoba yakozwe nabi nawe uri kurabumba wambaye kumva vyo bari cyane umva bisaba umuntu sinzi ko yabanye no muri no ndirimbo mu makupre ya mbere hari uburyo location ijanye n'uburyo wewe wari wambaye Helena kandi no kuririmba rabizi asha ndirimbira ndirimbira none wagiye kwagitirwa mu ndirimbo iraherira naso kwikora ama TikTok no mu satana gato ego sinzi kuririmba ndirimbira ku karofe base ntavyonzi tujane base oya ntajwi ifise no Yesu utanze amagara kwina gufasha niwe nabonye nabonye muba muri kumwe ku ma TikTok ujyanye n'umugenzi wanje cyane n'umugenzi wawe urumva yuko no muri filime ufiseyo n'abagenzi ari no mu bantu kandi batanciye intege mu ma comments nagiye mpura nayo gambwira ati aho bimba ufise igikorwa cyo gukora ahubwo ufatira naho nyene ani urakunda umuntu agutera intege ndahunda umuntu antera intege urabyumva nta muntu yakunda umuntu amuca intege kuco umenga kuziguca biroroshe bo oya ntibyoroshe sinzi ngene bivuga mfise umutima worosha ahubwo mfise umutima woroshe mba ntinya ati eski iki kintu nakoze ko ikintu mu buzima je nanda kubabaza undi muntu wow kandi bisigura ngo umurazi umuntu ameze uko yanka kubabaza undi muntu nawe ntabashaka umuntu amubabaza bivuze yuko ngabo rero je bakenshi no pfa mbona ahubwo aje mbabaye oya ego hako ndakubabaza bimvuye ko
kuko jewe nk'iyo nshavuye hari igihe nsanga navuze amajambo menshi mu nyuma nca ndogreta namubabaza ijambo hariya kuvuga urashobora gukomeretsa umuntu kubera kuvuga ego kandi ngo nigikomere kiba gikomeye cyane gusumba kumukomeretsa ku mubiri akabibona ego birababaje n'ijambo wamubwiye kandi hari ikintu umuntu azovuga ashavuye nuko sinzi usanga ukomerekeje undi muntu wewe warushavuye wongeye ko ayandi majambo nawe uragiye kumukomeretsa kandi vyari vyoroshe ko bari gushobora kubabariranira niyo mpamvu uca ubyirinda cyane kandi shaba abakobwa bafise imitima yoroshe ngo baba ari na romantique ukunda guteteshwa gusumba gutetesha uri forum gutanga care canke ukunda kuzihabwa gusumba ko yozitanga ndakunda bazime kandi nanje ndazitanga vice versa tuninjirire aho nyene mu tuntu n'utundi ni ibibazo 10 mba naragiye niyumvira nkavuga ati nina nk'umuntu nkawewe nzinda bimubaze guhemuka no guhemukirwa ni gihe wumva cyo gukomereza umutima uramutse ugikoze no kiramutse kikubayeko mu yandi majambo wewe wumva wohemuka canke wotumuhemukirwa ufatiye ku ngaruka wogira je nakubwiye ndakubabaza umuntu nopfuma mpemukirwa ariko hari igihe umuntu ashobora gufata ko wamuhemukiye ariko nawe bivaye n'ingene wamubonye iki utuntu twinshi wagiye uregeranya akabifata ko wamuhemukiye ariko utamuhemukiye oya dufate ico kirumvikana wa muntu nyene ubonye wotumuhemukirwa ko uhemuka kabisa ni ikihe kintu cyo kuba ko ari bucikwegeye uno munsi kikazotumurinda usaza wicuza mu buzima tubaye muno munsi urazi umuntu ahorana byinshi hari ibintu umuntu ajamwo yibaza ngo nivyo ejo agasanga n'amakosa urazi ko mu buzima umuntu agenderamwo hari ibintu akora yibaza ngo ni byiza ejo bikagira ingaruka ni ikihe kintu nk'uno munsi wewe uramutse ukoze ashavuga gute kintu comba kumva nyene no kwicuza muri kazoza kanje yego kigushikiye uno munsi ico mbaye nko kwagura gato ni naca kintu uba wumva kitogushikira kuko urumva kiramaze kigushikiye wo kwicuza ubuzima bwose ni cyahe nkuba ndaguha nk'akarorero nka jewe sinigeze nimvira mu buzima ko vyoshika nkanywa itabi mba numva uno munsi ndari kweze rimwe gusa umva atani ingaruka zirabo no kwicuza cyane kubera n'ingingo nafashe ziranshobokera kubera abantu kwagiye tujana tugendana bayanywa cyane ndumva rero no kwicuza gose umva ko nakarorero ikintu nokora nkicuza kabasi hahandi nonwa inzoga nkaboregwa atemba bakamfata amafoto numva norogreta vrema bakagufata amafoto wahaye nk'uko tukabona kujya agiye yasirikiye ngo wa mukobwa kujya agiye ifoto tumutoye mw'ibombo muri pfire yatevye no kwicuza ndumva no birogreta vrema bivuze yuko utananywa inzoga canke nimbuzi nywa urigerera ndanwa ariko ndigerera yego birashikukanywa izi bita ngo imfuro yego nkaga primus nyene kagakwega oya mugana ikizuzina ariko birevugeze ko bimwe rutuwaye esi level basho ya nikihe cyo kunywa cyawe ukunda kini cyarimo ariko bibe ngombwa ko ndacongera cha kintu unywa vraiment mbo kunywa buriko bigenda bihindagurika Heineken umva ni wangendera sinzogira ubwo bakagugwa ngahe rero nizinze nizinje vraiment ndakunda Heineken kakanye muga bivana n'amasezo nta kindi gihe wumva menga wowe ikindi nubwo nyene nubwo ikunda atari yo wa muri kuranye bo iyo ndayikunda hari gihe nyene mba numva akanyota kayo gusa nayo ubundi cyane murama muvyumva ni wahamagara ani kwagira Imana akagukundira mugasohoka zobanza umujomba Heineken imbere yo kugura n'ucundi tuntu twose umugabo w'indoto zawe n'umugabo ameze gute umugabo w'indoto zanje n'umugabo akunda gukora umuntu ampanura umuntu abonye nako zikosa adashoka yishofa ko nabaye mu buzima bwo gukundana n'umuntu hahandi ukoze agakosa gato usanga yakublotse ntiyakubajije nta kintu kimwe yakubwiye ugasanga yakublotse ariko cyaragutushije yego nukuri mba numva umuntu ushaka wanje wa wundi nkoze ikosa ambwira ati ani aha wakosheje ibi wabikoze umeze neza byagenze gute hama akamenya uburyo amfata mu nyuma Okay. Ko ni je ndizi mu bantu ba mbere basaba ikigongwe ndo wa mbere.
ufise karite yo kandi kubaka umuntu wa mbere abona ikosa ni jewe kandi ni nkuko nshobora kwemera nikosa atari ikosa kugira ndavyorosha. uvuze amakarita abiri nasomye ahantu avuga ngo umugore akiranutse kuri ivyo bintu arubaka urugo akarushobora nubwo urugo rwobiha gute kugira divorce vyo ntibiba bibamo mu gihe ushobora kwihangana ukabusaba imbabazi kugeza no ku rugero uzisaba no mu gihe utakoze ikosa ni karita idafise abandi bantu benshi kubijanye nuko umuntu aboneka inyuma umuhungu ushobora kuraba ugakurashinga ukavuga ati wow mbega n'umusore ameze gute ndi umutipe muremure bon atari inzobe afite tubiri two mibasi canke mugahirabura wow afite ubwanwa bwinshi apana bwinshi muganyene to bimanuka nk'uko nyene bigahura nka burya bwa umuntu yashima mandoro mose nka burya bwa chima manda ko yakuntu ameze urabukunda urya baradabora kuri Facebook Menya nimise ndamwibuka di hazare kuko afise ubwanwa bukunda kuntwenza sindamumetriza neza ibi bijanye no kuvuga ngo guterura ngo ganguse nta mwanya munini biha ivyo birasanzwe ubwa kame madafisinda nukundenda kubera iki wankinda ni mu vyo nkunda ya kukabe nka ko nakubajije uburyo ababoneka sinkunda ingene aboneka umuntu afise inda nyene sinzi aramutse yujuje bijya bindi byose wavuze ariko akaba ari inzobe niwo mukunda akaba umugabo wawe turiko tuvuga ivy'inyuma twavuze ivy'inyuma mbwa sinkunda inzobe vraiment ni hamwe umva yaba ari nka parambe ni hamwe vyoba vyanse hari igihe umuntu mushobora guhuza mbere birashika wow ukunda kwambara ibara risa gute muri menshi wambara nirihe ugera ko kavuga ati mugire niryo bara ryanje noir ndakunda noir ndakunda blanc na rouge ibaze ko nono munsi nyene ariyo wambaye abiri yose uvuze yavuze ni noir ariyo na karuje ico kujya kitabora ku meza ya anini cyahe ndakunda ivoka ijya nyene tutse yego bref wow bivuze yuko mu mafunguro ya buri kenshi haba hariko n'akavoka ku ruhande kuza gukoza wow umaze gukundana n'abahungu bangahe kugeza ubu aho haraduka ico tucibihoze ico tucibihorera mugabo ararenga umwe yego uri mu rukundo no musi are you really in love yego wow muri bino bintu bihahitiye gukundwa cyane kw'ikirenga ntibyahungabanije urukundo rwawe oya ntaco byamubwiye ahubwo yarambaye hafi wow mu bundi buryo nubwo nakubaje ngo ukunda umuntu ameze gute ubiteranije vyose umusore w'ikitegerezo wumva woratira abandi bantu mu buryo bwa karagitera abafise n'uburyo yitwara ni umusore ameze gute ndakunda umutipe ataboregwa wow ndibuka ko ejo afise akazi umwe nyene agira inshingano zagute yitaho kandi akongera akibuka umukunzi wiwe kandi atibagirwa famiye yiwe yego akaringa kuri famiye yego ako kandi ko menga nakanotevye kakuje kumwa gute bon kubera ko nanje mbanzi ko ubujya akunda famiye yiwe nanje bizotuma akunda iwanze wow nirihe kosa ugukunda uno munsi cyangwa n'uzobukunda ico gihe aramutse agukoreye uvuga ati kumvise ko wihangana ukavuga ati muganga vraiment trop c'est trop ndagiye I can't wait I can't stay abo tubyaranye nabo ikosa yokora nje nyuma ku mugenzi wanje akaguca inyuma ariko yaciye inyuma handi nkavyumva ko gusa kure atari umugenzi wanje ntaco vyombwira muga ku mugenzi wanje ubu nyubahishije nagaciro ubu mpaye vraiment bizotuma na wa mugenzi nanje atanyuba kandi nawe atakuba kubera zo bavatane se n'ubundi ntaco yambariye ko turamusangiye wow uracari inkumi yego nta mwana wigeze ubyara uramutse ugiriye ubuntu Imana urazi ko arega umuntu ayisaba ibintu ikabimukorera bivuze kubyara abana bangahe ni waje mu rugo batatu
kabisa ico ugiye gusaba Imana mu mvugo ugiye gukoresha iramutse ari cyo yo kigukorera umwana wawe w'imfura wifuza ko yoba ari umuhungu cyangwa umukobwa bereka umuhungu asa na se kandi uza abahungu b'imfura bakunze kuba basa na nyina nico kibazo wowe ugize kubera ko wumva yuko menga yobasa sinzi nyene n'ibintu nishizemo gusa nasa nyene wumva ari agaturufu marumva nyene vyo babitese cyangwa nkako bavuga ati hari amafamiye yacu haguruka ngo murabe neza ashanga ngo utuguru ngo menga ibaze ho ndavyumvira niyo famiye atayonza ataniye ndamenye iyo nzoja nyene turiko turasupposing ati nihagera nivyo nyene nipfunze kubera ko wumva umwana wa mbere utangira kuvyara umuhungu yo nivyo nishizemo ko ushitse uvyara umuhungu menga nyene biboneka neza kurusha wow kabisa uhereze kuri iki ejo hageze yuko wuba kugwawe imbere yawe hari abahungu babiri Imana irakubwiye ngo uza guhitamwo nuwo nce ndaguha mwubakane umwe aragukunda cyane gose ariko umukunda biba yabaye nubwo mukundana urazi ko bishika ubundi uramukunda cyane waramusariye pare konte nawe gukunda biba yabaye uhitamwo nde kugira abari we muzubakana ubuzima bwawe bwose sigaje biraryoshe kubana n'umuntu agukunda none mundi bwo mudakundana mwese naho bica bigenda gute nyene urukundo nihe ndimbo ya baba tipi nyene ho kuvuga nkuko ari ndimbo mwe no misi yari yakwa kuvuga kenshi ntabwo biza kugwamwo ko wewe kujya urugero mukunda nawe bari kwagukunda niyo mpamvu ni hayi izo cases zibiri ariko nujya navuze ngo wewe ukunda cyane nawe aragukunda mugabo ni bya bindi ubona menga si ku rugero wowe ushaka none umva umwana bana nuwo nkunda cyane wewe ukunda cyane hari siguro ufise kuri ico cyangwa wapfuye nje nakubwiye okay sinkunda umuntu mbabaza ndabasi mfume mbona ari jewe babigiriye rero mu gihe noja kubana nujya ntakunda cyane wabusanga ndiko ndamubabaza ugasanga nguma nje kurondera wa undi nari nkunda rero basoma ani byumvikana ko wankana isheke mu rukundo cyane no mu rugo yego wari umunezero kubana nawe mba numva ko yaga byinshi ariko mbabarira uzogaruka kandi nivuza ko tuzogaruka swati hazoba hari trailer hanze ya film ugira usohore hazoba hari kintu gishasha ngo turi kuri airport uri indege ugira je mbona ibintu muri positive kimwe muri ivyo cyane oya mvuze ngo tuzosubira twere ku mwana w'imfura w'umuhungu wibarutse hoza bari kera cyane kuko ashaje ndaje mbona byo kurongwa menga suna mwaka sino kurike kweri mubona menga ntubitegekanye ubuvu erega ani tuvugishwe ntubona ko buvuye mu bukomika Sikari. Anzo hetinga wirero bukomeye. Azojangira muri episode ya 3 muri film nzokina. Kabisa so havuzwe byinshi urumva siguro no mu public figure buryo umuntu abafise akajambo yumva ku mutima yoganiriza abantu. Akanya nigwawe hanyuma duce tuguherekeza. Bon reko ahubwo bwa mbere mbanze shimire abariko baratwumviriza wafashe umwanya akumviriza kino kiganiro kuva ku ntango gushika aho kigeze. Hama kandi sinibagira no gushimira abantu bangiriye comment imbi nabo rabashimira yego nabo ndabashimira kuko badahari umuntu ntiyotera imbere canke ni kagahemo wavuze abantu rimwe bakwikanga oya sindabahemye breve mugwese usigura impamvu ati kuko badahari hariho abantu bagiye bavuga ngo umenga ntakiri uw'imwaro umenga iki je imwaro sindahakana breve sindahakana jana natangaye numvise uhemeye ani ntaguciriyemo hari ukuntu ngo abakobwa beza cane bahano muri meri atigera yemera ko narugura ahubwo ahazi natangaye kumva yuko uri proud yo kuvuga ahantu kandi ntiyanasuzuguritse mugabo aba babumva menga byotwika gose avuze ati mimi toto wahapa je ndi umunyamuji wonga okay jewe imwaro narahabaye kandi apana no hafi ya centre kure cyane waregeze mugabo mbabareye nubwo menga tigase waregeze nkubo wikorera ibido uvuye mu mwaka watinya kwikorera canke ubwo buzima ntabwo ubwo buzima ntabwo nabaye waregeze ufata isuku uraje kuri mama ntabyo nigeze nko bandanya hama ndashimira n'abagiye banyankuhaja bavuga ati urabikwiriye menya uko ubihagararamwo ukuri Imana ibampera umugisha hama kandi ikindi kintu novuga aringira nk'abantu bandi batinya comment nka jewe ico nababwira nuko umwanya umwe ndicara nkavuga reka mbe jewe nyene ivyo abandi ndavyihoze rero uwundi muntu yoba afise uko yiyumvira avuga ati ninaja kuri rezo sociaux iki bazomvuga bazonca intege bazogira iki muri famille cane haya famille ko ndibuka indirimbo ya mbere natanguye gukora
navuga ati mara yanje umunsi babimenye nzoba nambaye ibara. Okay. Ariko bamaze kubimenya nta na kimwe ahubwo barambajije ati none urahembwa. Oya ibintu nyene ahubwo nimba famille igushigikiye ko gutobeyamwo vyanyavyo bikinjiza n'amafaranga. Oya je famille iranshigikiye nico bituma ubu mvuga ati nta comment mbi nzitaho. Rero wari wese afise icyo ashaka yire kure abewe ntatinye bawewe kirazira gukora ikintu kuko ni wakora ikintu uvuga uti naka kambona biza kugenda gutaza araza kuvuga yandi majambo bizasinze. Ahubwo bawewe nyene kuko uzoca usanga uri kubikora winyegeje kandi ikintu ukoze winyegeje kizovyara iyindi shusho mbi. Nagira impanuro umuntu wari we wese mu badukurikiranye afite uko yiyumva abewe wowe kumva umuvyeyi wawe aragushigikiye kabisa ataragushigikiye mbere mwumvisha umwereke inyungu birimo kuko erega n'umuvyeyi urazi ko n'abavyeyi hari ibintu bashobora kureka gushigikiramo kandi atari kuvuga ko ari bibi ugasanga ni nk'ingabire ibira muri wewe kandi rero umuvyeyi kenshi ntazoshoka kurekura muga amaze gukora umaze kubijamwo akabona yuko harimwo akantu umuvyeyi wese arakunda umwana afite amafaranga baba afite ijambo erega nyene ni cubahiro biraryoshe umubona umwana wagusera baba bati wawe wewe kora ureke gusa gukora ibiteye isoni kora ikintu ushobora kubona ko ari ico kiriko kirakwinjiriza hanyuma umuvyeyi wawe umwereka inyungu yavyo usigaye wese wo hanze azo kujajinga ni ibintu bisanzwe cane ba wewe nyene nakubwira ngo ba wewe usigaye wese azokujajinga atari wawe ndakugaburira atari wawe ndagufitiye akamaro atari wawe ndiyo kuvuma umuvumo ba wewe wisengera Imana ikwereka inzira yo gucamwo to nta bindi urasengane jewe ndasenga kandi ikindi kintu hariho abantu bashobora kurabira umuntu inyuma bakamujajinga pe abantu kujajinga barabeye inyuma birihuta muga nukuri nagira ndababwire abantu muvuga murabiye umuntu inyuma naco bimaze kuko ushobora kwambara gutya nkambara impuzu igera no ngaha mugatamforo mbi nimwe mfise biba hakawundi muntu agwebereza uko umuntu none nakano kambaye agabaye ngo bya bintu zengo vyo mu majipo marema akaba yambaye ibijipo birebire ariko ugasanga umuntu akora amarorerwa umuntu mubi cyane bareke kujajinga barabera kirazira kujajinga umuntu ahubwo nimubona umwiyumvira mwegere mubaza ati bimeze gute haje wubayeho gute ari umuntu ashaka kwicara avuga ngo ngo umukobwa ngo ko adakora ngo yambara neza ngo bimeze gute iskura bizu ubuzima bwanje uranzi wewe muri behind se egera bari proche niba nko buje hano uvuye gushora igitoki kuri kotebu yakubonye egera basaba ari proche yanje umenye uti anabayeho uko burya yambara kujya kubera uko apana kuvuga ngo ani agendera mu bagabo afise ni slay queen je ndashaka kumenya na slay queen mugabo ako kantu mpabare ikiganiro cyane asubiye itoto akantu muri sinzi ko mu komate menshi nagiye mara ngo ngo yango umukobwa ngo ni slay queen wo kugwego ko hejuru kabisa ati none bo si just ndamenya slay queen cyo gisigura neza slay ni ibintu birebire mugabo bikeya nzi ni babakobwa ndabivuga uko bivugwa ngusanga birirwa baryamye mugabo afise ubundi buryo binjizamwe amafaranga biciye mu nzira zo kwidandaza kurundi ruhande womenga ni ca kintu kera bavuga ngo c'ubumara ariko ciyubashe menga kiri positive kuko abo bantu babayeho neza nyene bambaye neza ngo batunze imiduga bibera mu mageto meza sinzi nimba banayita n'amageto nico kintu abantu benshi bita abaslay we bakubonye muri abo se peut-être ngira haraho tumaze guhurira cyangwa hari uwacoye kubera baba banacora fo ubwo ati bana mpa 1 million ngaho inzo baransoye ariko byose ndavyibaza vraiment ndavyibaza ko ari tumaze guhurira muri ubwo buryo ya judgment ariko bavuga kumbura uko babona umuntu inyuma cyangwa ngo nabamaze kugurana amahera ngo ndinzu sinibaza ni kwa kuntu nyene umuntu akujudginga kurabe inyuma kavuga uyu mukobwa noneho birahari tumenyereye kubana navyo je ndabimenyereye kabisa ani je wari umunezero kubana nawe fashuwa nakunze nkunze ivyumviro vyawe nta nivyo nari niteze yuko ndakundi yo nakiri umuntu nkumva afise mu mutwe hanini ashobora kugira ikindi kintu afashije abantu nakunze uburyo yaga umugani wawe kwa kuntu uri hambo ako kandi nakunze n'uburyo wari wambaye fashuwa ubona style no kwita diplomatique abakobwa ubona bakora mu ndege bakira abantu unazi gutanga keya nkuko babivuze azobahiriwe nyene uzokwitura ukamwakiriza iyo wampi wakoze kuza murakoze cyane namwe mwakoze kuntumira mwakoze kunyakira yego wow ndabashimira cyane bakunzi ba Fresh TV make your comment ivyimviro byanyu turacabikeneye ni ngira kamaro cyane hari ico woterera
ubivuge, hari ikitagushimishije ukivuge tugikosore, ariko kandi wakunze Ani umusapotinge kuko agiye kuza mu bikorwa byinshi nkuko yagiye arabivuga cyane. Turabakunda cyane. Hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.